Amahoro mwese, nagomba nsangire namwe ijambo ry'Imana, kandi kubera ko ari ijambo ry'Imana nditeze yuko rihava rihindura ubuzima bwawe, nditeze yuko rihava rihindura uburyo bwawe bwo kwiyumvira, nditeze yuko iri jambo rihava rigukura mu kibanza kimwe rigutware mu kindi kibanza. Iyo ndiko ndavuga ibibanza mba ndiko nshaka kuvuga mu buryo bwacu bwo kwiyumvira, kuko murabizi ibintu byose bihera mu vyiyumviro. Uko usanzwe umeze, uko abantu bakubona kenshi usa nuko ivyiyumviro vyawe bimeze. Nico gituma ukeneye ijambo ry'Imana kugira ngo riguhindure, kugira ngo rigushikane kure hashoboka. Ndagomba ndakwibutse neza yuko Imana niyo yaturemye twese, kandi Imana niyo ifise ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Rero kuno munsi rero nashaka rero dusangire ano majambo y'Imana dusanga mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice ca gatatu ku murongo wa 5. Abikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo wa 5. Aravuga ngo abari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera, ari mwebwe mwiraba. Ndasubiramwo, ari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera, abari mwebwe mwiraba. Uno munsi nashaka tuganire namwe kuri iri jambo rivuga ku bijanye no kwisuzuma. Ndibuka igihe naronse rino jambo, numvise ijambo mu mutima wanje rivuga ngo check up. Check up ni ijambo ryo mu Congereza rivuga ngo nukwisuzuma. Kujya umuntu ashobora kugenda kwa muganga kugira ngo bamusuzume, bakora ico bita ama examen généraux kugira ngo barabe uko asanzwe ameze, barabe amaraso yiwe yuko ameze neza, barabe yuko umutima wiwe utera neza, barabe yuko isukari afise mu mubiri yuko imeze neza, barabe akantu kose karaba umubiri wiwe. Igituma rero abantu kumbure bagenda kwa muganga bakisuzumisha ni kugira ngo mu gihe hariho akagorane koba gahari cyangwa se koba kagiseruka bashobore kugira gute, bashobore kugatorera umuti hakiri kare. Rero natwebwe nk'abakristo, natwebwe nk'abana b'Imana duhamagare kugira gute, duhamagariwe kwisuzuma. Mugabo twebwe isuzumwa ryacu ntitugenda kwa muganga, isuzumwa ryacu tugenda ku Mana. Haleluya. Tugenda ku Mana yoyo yaturemye, tugenda ku Mana ya yindi ituzi, ya yindi ishobora kukuraba mu mutima wawe ikakubwira neza aho ugwaye. Kuko rimwe na rimwe hari igihe ushaka kuba wibaza yuko uhagaze, mugabo ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimba wibaza yuko uhagaze wiyubare. Kuko muri urugendo rwo kugendana n'Imana bidusaba kwama duca bugufi, bidusaba kwama turondera Imana kugira ngo Imana abe ariyo idushoboza kunesha ingeso mbi, kandi Imana aba ariyo idushikana cyangwa se itwinjiza mu masezerano yayo. Rero iri jambo rero nimba ijambo ry'Imana rero ritubwiye ngo twisuzume, mbega twisuzuma twisunze iki? Twisuzuma twisunze ijambo ry'Imana. Aha mu Bikorinto babanza kutubwira ati ngo tubanze twisuzume turabe yuko tugihagaze mu kwizera. Wowe uri kurankurikirana nagomba ndakubwire yuko hariho ivyumviro vyinshi bigendagenda hirya no hino bituma umuntu agenda ahindura uburyo bwiwe bwo kwiyumvira. Mwana nagomba ndakubwire ngo ivyumviro vyose biri nga kuri ino si bigendagenda. Ama courant de pensée yose ahari ku isi ntibisigura yuko abahumekewe n'Imana. Nico gituma dukwiye kugaba tugasura kandi tukaraba duti mbega turacahagaze mu kwizera, mbega turacizera ya Mana waha ubuzima bwawe. Mbega uracibuka wa munsi waha ubuzima bwawe Yesu, uracibuka wa munezero, uracibuka ya mahoro wagize mutima wawe, uracibuka ya nyota waciugira yo kwama mu nzu y'Imana, yo gushingira intahe abandi ibijanye n'ivy'umukiza gukoreye. Mbega uracavyibuka ivyo? Uracibuka kwa kwizera wari ufise, wari umeze nk'umwana, ijambo ry'Imana bari kubwiye cyangwa se urisomye waca uryakirana umutima mwiza. Naguma ndakubaze, mbega uracari aho hantu? Mbega uracafise amahoro, uracafise wa munezero, uracizera ijambo ry'Imana nk'umwana muto? Ijambo ry'Imana riko ratubwira ngo twisuzume twirabe. Nagomba rero
kugira ngo dufashanye ndabahe ibintu bimwe bimwe twohagararako hanyuma wisuzume. Ikintu cyose mpava mvuga ubanze wisuzume, urabe mbega mfatiye kuri ijambo ry'Imana mbega mpagaze gute, wirabe. Nagomba rero duhere ku kintu cya mbere dusanga mu Bikorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo w'indwi. Abikorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo w'indwi. Nico kintu cya mbere nashaka yuko turabira hamwe. Haravuga ngo Abikorinto ba kabiri igice cya 2 ku murongo w'indwi, haravuga ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera ntiturongorwa n'ivyo tubona. Ikintu cya mbere nashaka yuko wisuzumako, usubira kandi kwiraba mbega urongorwa no kwizera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Mbega ukwizera niki? Ukwizera no kumenya neza udakekeranya. No kuvuga yuko bijya bintu vyose Imana yagusezeraniye utegerezwa kubimenya, utegerezwa kugira conviction, utegerezwa kwemezwa mu mutima wawe yuko ayo majambo, ayo masezerano yose Imana yavuze yagusezeraniye yuko ari gwawe. Ukwizera kandi ni no mu gihe ivyumviro vyawe biba biriko bikwereka ibintu bitandukanye n'ivyo wizereye mu mutima, wowe ushobora guhitamo kuvuga ngo jewe mbandanya nizera iki jambo ry'Imana rivuga. Sinza kwizera ico amaso yanje ariko aranyereka, sinza kwizera les 500, sinza kwizera ibintu bitanu bimpereza amakuru, mugabo ndaza kumandanya nizera ijambo ry'Imana. Aha rero niho hantu hambere rero nashaka rero yuko twisuzuma. Mwibuke na Yesu Kristo umwami wacu yaravuze ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka ku isi mbega azosanga ukwizera. Iki ni ikintu gikomeye cyane, nabivuze mu ntangamarara. Ibintu ni byinshi cyane biriko biraza ku isi, biriko biratuma abantu wanashaka abizera bagira gute, basigara bagendera mu bintu by'amamotivation, basigara bagendera mu bintu novuga ngo bikora gusa ku bigumbagumba, ibintu gusa bikora ku bwenge, mugabo ibintu bikora mu mwemo, ku mutima wawe, ngo atusanga ivyo bintu abakristo ntibakibigenderako, navyo bagishaka kugira gute, kurondera ivyo bintu navyo vyo mu mwemo. Ni amajambo y'Imana, ni rya jambo ry'Imana wama wifuza. Nagomba ndakwibutse ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigize gute, rigwiriye. Mbega iryo jambo rya Kristo rizogwira gute muri wewe utari umuntu wamufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kumviriza abakozi b'Imana batandukanye, abakozi b'Imana bahamagana n'Imana bavuga ijambo ry'ukuri? Mbega urabumviriza? Mbega umutima wawe ni igiki cyo kirawubaka? Mbega uriko wubakwa n'ijambo ry'Imana? Mbega uhagaze kuki uno munsi? Mbega ntuhagaze gusa ku mateori atandukanye? Mbega nturi umuntu gusa uguma ukurikirana kumbure hari abantu ku isi bafise ivyumviro biryoshe kumviriza, mugabo gatusanga ivyo vyumviro bariko baravuga ni ivyumviro gusa biza gukora mu bigumbagumba vyawe, mugabo mu kanya gato vya bindi, ya madefi, vya bibazo wari ufise bisuye kandi kugaruka, ya motivation ariko urumviriza nta na kimwe gufasha. Nagomba ndakubwire ngo motivation y'ukuri ni motivation ihagaze ku ijambo ry'Imana. Principe nziza ni principe ikomoka ku ijambo ry'Imana. Nagomba rero ahantu ntituyihendere. Nagomba nibutse wewe uri kurankurikirana, turiko tuvuga kuri ijambo rijanye no kwisuzuma. Rero ikintu ca mbere, mbega uracahagaze mu kwizera? Uracakunda ijambo ry'Imana? Uracemera yuko ijambo ry'Imana rikurongora? Uracemera yuko ivyumviro vyawe bihinduka bikagira iforoma nk'ijambo ry'Imana? Haleluya. Ico rero cari ikintu ca mbere. Nagomba ubu naho dusangire ikintu kigira kabiri. Ikintu kigira kabiri tugisanga mu Baroma igice ca 12 ku murongo wa 2 hamwe n'Abifilipi igice ca 4 ku murongo wa 8. Ndasubiramwo, Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 2, ama twongere dusome Abifilipi igice ca 4 ku murongo wa 8, amace turangiza dusoma Zaburi y'Ijana ku murongo wa 23. Reka duhere ku Baroma igice ca 12 ku murongo wa 2. Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo
ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Turasoma Abifilipi igice ca 4 ku murongo w'8. Abifilipi igice ca 4 ku murongo w'8, dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibitunganye vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, mube ari vyo mwiyumvira. Ndasubiramwo, ibisigaye bene data, ivy'ukuri vyose, ivyo kubahwa vyose, ibitunganye vyose, ibitanduye vyose, ivy'igikundiro vyose, ibishimwa vyose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariho gushimwa, mube ari vyo mwiyumvira. Izina ry'Imana rishigwe hejuru. Nagomba turangize dusome muri Zaburi 139, dusome uyu murongo wa 23. Zaburi 139, dusome ku murongo wa 23. Ndasoma, aravuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje, nuncace umenye ivyiyumviro byanje. Ikintu kigira kabiri nashaka yuko wisuzumako ni ikintu gifatanye n'ivyiyumviro vyawe. Nagomba ndakwibutsa ica mbere, mbega uracagenda urongorwa no kwizera? Ica kabiri, mbega ivyiyumviro vyawe ni ivyiyumviro vyubakiye ku maprincipe yo mu ijambo ry'Imana? Mbega ivyiyumviro vyawe ni ivyiyumviro bihagaze ku ijambo ry'Imana? Abifilipi igice ca 4 ku murongo w'8 baratwereka neza ibintu dukwiye kwiyumvirako. Duteza kwiyumvira ku bintu vy'ukuri, duteza kwiyumvira ku bintu bitanduye, duteza kwiyumvira ku bintu bituma abandi batera imbere, duteza kwiyumvira ku bintu vyose vyo gushimwa. Nuvuga ngo yuko ikintu cyose kiri negative, ikintu cyose gicinyiza abandi, ikintu cyose kizana amacakubiri, ikintu cyose kizana kigutuma uvuga ibintu bidahesha Imana icubahiro, ibintu biza gutuma n'umuntu ariko aravyumva bishobora no kumutuma atubaha Imana, bishobora no kumutuma avuga ati uyu muntu aya majambo koko ariko ariyumvira, ariko aravuga, mbega yarerewe. Ivyo kuri twebwe abana b'Imana ntavyo twemerewe. Ibiyago vyacu biteza kuba ari ibiyago bituma umuntu ariko aratwumviriza agira gute? Yubakwa indani muri we, asubira kandi kugira ivyizigiro. Ikire ni ikintu ca kabiri. Nakunze cyane umuntu yanditse ino Zaburi 139 ku murongo wa 23. Niwe wenyene yisabiye Imana avuga ati Mana nsuzuma. Mwene data uri kurankurikira, mbega iri sengesho uramaze kurigira? Aho usaba Imana uti Mana nsuzuma, nagomba ndakwibutse yuko wowe nk'umuntu urashobora kwihenda, urashobora kwibaza yuko ivyo uri kurakora, ivyo uri kuriyumvira yuko ari ukuri. Mugabo nagomba ndakubwire ngo yuko ntumetriza, si vyose uzi, ariko Imana yawe wizeye niyo izi vyose. Nico gituma ukeneye mu mwanya wo gusenga kwibwira ngo Mana nsuzuma, kugira ngo ivyiyumviro vyawe ufise koko bibe ivyiyumviro bihagaze ku ijambo ry'Imana. Nabivuze mu ntangamarara, ivyiyumviro biko biragendagenda hano kuri ino si ni byinshi, kandi uri kuravyumvira, uri kurumviriza, umengo biraryoshe, umengo birimo utujambo turyoshe. Mugabo ugiye ukinjira ibwina indani, usanga ari ivyiyumviro vy'abadayimoni, usanga ari ivyiyumviro biza gutuma umuntu agira gute? Akora ibintu binyuranye n'ijambo y'Imana. Rero cari co kintu ca kabiri nari nshaka yuko bisuzumako, mbega ivyiyumviro vyawe ni ivyiyumviro koko vyiza, ni ivyiyumviro n'umuntu ariko aravyumviriza bishobora kumwubaka, mbega bihagaze kuki? Quel est l'objet de tes pensées? Nagomba tugende ku kintu kigira gatatu nashaka kubasangiza kugira ngo naco nyene tuciyumvireko. Reka dusome icete ca mbere c'Abikorinto, turasoma igice ca mbere ku murongo w'9.
icete ca mbere c'Abikorinto, turasoma ku gice ca mbere hanyuma ku murongo w'icenda. Abikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo w'icenda, reka dusome. Imana niyo yo kwizegwa, yabahamagariye kugirana ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Ikintu kigira gatatu nashaka ko bisuzumako, mbega umubano wawe canke se imigenderanire yawe hamwe na data na Yesu na mpwemu yera yifashe gute? Iki ni kibazo nashaka ko wiyumvira. Mbega urafata akanya ko gusabana na data? Mbega urafata akanya ko gushira hejuru izina rya Yesu? Mbega urafata akanya ko kureka mpwemu yera abari bakurongora? Mbega urafata akanya ko kwereka mpwemu yera yuko umukeneye? Mwibuke yuko Yesu Kristo igihe yasubira mu ijuru hari isezerano yasigiye abamwizeye. Yababwiye ngo sindabasize nk'imfuvyi, mugabo ngo nzobarungikira umwitsa. Uwo mwitsa nawe ni mpwemu yera. Mpwemu yera niwe atwibutsa, niwe aduhishurira amajambo y'Imana, niwe atubwira ibintu bigira bibe, ibintu bigira bize. Nico gituma umukeneye. Mugabo ikibazo ntiturondera Imana kubera ivyo dushaka yuko idukurako, mugabo turondera Imana kugira ngo dushe kumenya ubugombe bwayo. Reka ikintu ndagisubiramo. Ntiturondera Imana kubera yuko dushaka ivyo iduha, mugabo turondera Imana kugira ngo dushe kumenya ubugombe bwayo. Mu yandi majambo, iyo turiko turitwararika ubwami bw'Imana, iyo turiko turitwararika kunezereza Imana, iyo turiko turitwararika gukora ivy'Imana ishaka, muri ico gihe nagomba ndakubwire ngo Imana nayo iritwararika ivyo ukeneye. Nagomba ndakubwire yuko Imana ni umuvyeyi, ivyo ukeneye irabizi. N'imbere yuko ubivuga, n'imbere yuko uyisaba, Imana iba yamaze kubibona. Mugabo ikintu ca mbere Imana ishaka kuri wewe, Imana ikirondera umutima wawe wose. Irashaka yuko umutima wawe n'ivyumviro vyawe wowe wese uvyegurira Imana. Ntiyagira akantu na kamwe wisigariza, na ca kindi unyegeje, na ca kindi udashaka yuko n'umuntu akivugako. Nagomba ndababwire kino kintu kiratangaje. Hari abantu bashaka kugenda mu rusengero canke se bashaka kuba arumviriza ubutumwa bwiza, iyo umuvuga butumwa atanguye kuvuga ikintu c'ingeso yakwiziziye, ikintu wanyegeje udashaka yuko bakorako, ubwo butumwa ntubandanya ubwumviriza. Mugana nagomba ndakubwire ngo iki kintu kigira gatatu kirakomeye cyane muri wa mubano wawe n'Imana. Mbega urashaka kwemera yuko Imana igira gute? Ihagarika ibintu vyose bitehesha icubahiro biri indani muri wewe. Rimwe na rimwe hari igihe twicira inzira, mureke tubivuge, tuvugishe ukuri. Hari igihe ushaka wenyine kwicira inzira, hari igihe wigira ngo urumva ngo jewe ndashoboye, ngo jewe ndamenyereye ibintu ibi nibi, reka rero ngerageze nkoresha ubwenge bwanje. Mugabo tusanga izo nzira waciyemo sizo na gato. Nagomba rero ngo wemere ubusabane bwawe n'Imana kibe priorite, kibe ikintu ca mbere ushira imbere. Kuko bene data, nagomba ndakubwire ngo nimba ibintu vyose dushaka kurondera mu nkomezi zacu hano kuri ino si, ibintu vyose tworondera bitunezereza, binezereza imibiri yacu, cyangwa se ibintu tworondera vyo dutuma tuba satisfait mu bigumbagumba vyacu, nagomba ndakubwire ngo ivyo ni ibintu bishira, ivyo ni ibintu birangira. Nta handi hantu uzosanga umunezero uri complete, umunezero wuzuye atari muri Kristo Yesu. Ntiyagire umuntu n'umwe aguhenda akubwira ati ngo urumva ngo umunezero uri hariya mu vyaha. Mu vyaha nta munezero urimo. Ivyaha birica, ivyaha birasambura, ivyaha bizana umuntu kwicuza, ivyaha bizana umuntu kwama yiyagiriza. Nagomba rero uhinduke kuno munsi uri kurankurikira, uhinduke. Nimba uri kuragendera mu ngeso mbi, nimba uri kuragendera mu vyaha, nagomba ngo uhindukire, usabe Imana ikigongwe, usabe Imana igushoboze kugira gute kuva muri izo ngeso. Kuko umunezero wuzuye kandi unengese nta handi hantu uri mu busabane bwawe n'Imana. Nico gituma ikintu kigira gatatu rero turiko turavuga duhamagare kwisuzumamwo, niki kintu gifatiye ku migenderanire, ku busabane bwacu n'Imana Data na Yesu Kristo hamwe na mpwemu yera. Vyifashe gute?
mbega ubunyene wo kubira ati ni wihereza amanota ku 10 uri kuraraba ubusabane bwawe n'Imana mu butatu butagatifu byifashe gute ku 10 uvugishije ukuri wo kwihereza ngaha. Haleluya. Nagomba ngo ube sincere, ube umuntu avugisha ukuri imbere y'Imana. Turacari muri iri jambo rivuga kwisuzuma. Reka rero turabire hamwe ikintu kigira kane, ico naco tugisanga muri Yeremiya igice ca mbere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 5. Yeremiya igice ni ca mbere turasoma umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Amen. Reka dusome n'Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'10. Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'10. Nimba wahatoye cyangwa se nimba ufise ahantu uri kurandika, andika Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ikintu kigira kane, nashaka yuko ufata akanya ko kwisuzuma ko mbega uri kurakora ivy'Imana yakuremeye. Nagomba wibaze kino kibazo, nagomba wisuzume, nagomba wirabe, winjira indani muri wewe, mbega uri kurakora ivy'Imana yakuremeye. Ndakwibutsa neza yuko wowe nturi gihamana, nturi accident nga kuri nosi. Nimba Imana yarabwiye Yeremiya ati ntarakubumbira mu nda y'umuvyeyi wawe nari ndakuzi, ica kabiri utarava muri yo nari narakurobanuriye igikorwa cyo kuba umuvugisho. Bisigura ngo imbere yuko wewe usamwa, imbere yuko abavyeyi bawe bahura, Imana yari kuzi. Bene data, iyi ni mystère, iyi ni banga, iki ni kintu gitangaje. Ibi navyo bica bitwereka neza yuko turiho kubera ko Imana yashatse yuko tubaho. Mwabe ikintu kigira kabiri, Imana yabwiye Yeremiya, yamubwiye ati nimbere yuko uva mu nda y'umuvyeyi wawe, kuvuga ngo nimbere yuko uvuka hari igikorwa nari namaze gutegura kubwiwawe. Mu Banyefeso naho 2 batubwiye ngo hari ibikorwa Imana yateguye kuva kera yuko tugenderamo. Rero nashaka rero usubire kandi wisuzume urabe, mbega ibintu uri kurakora uno munsi birahwanye n'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Tuvugishije ukuri, mbega kijya kibanza urimo, mbega kujya kuntu uvyuka mu gatondo ugenda uriko uriruka hirya no hino, bijya bintu vyose uri kurakora, mbega ni bintu biza gushigikira ico Imana yakuremeye. Mbega abantu muri kumwe, abantu bagukikuje, abantu wita yuko arabagenzi, mbega n'abantu baza kugufasha kugira ngo ushitse ico Imana yakuremeye. Haleluya. Nagomba ngaha dusubire kandi tuhiyumvira. Uracari umusore, uracari inkumi, uriko uriyumvira kuzokubaka ugwawe. Mbega urafata akanya ko kwiyumvira ati mbega umuntu ngomba yuko tuzokubakana, mbega n'umuntu koko Imana yateguye azoza kugira ngo dufashanye twese dushigikirane kugira ngo ivy'Imana yaturemeye dushe kubishikako. Canke se ushaka gusa guhitamo kubera ko waronse akanoti, ushaka guhitamo kubera ko ariyo pression, cyangwa ushaka guhitamo kubera yuko imyaka ikira kurega, cyangwa se ushaka guhitamo kubera ko ari inyungu ubona muri rya muntu. Bene data, nashaka ngo ayo marezo atariyo ntagutume uhitamwo umuntu muzo kubakana. Reka uvyumvire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega ibintu uri kurakora ndabisubiyemo, wowe uri kurankurikirana muri kano kanya, wowe Imana yagiriye neza kugira ngo ushobore kumva buno butumwa bwiza, mbega ibintu uri kurakora uno munsi hamwe Imana yo kugenderera, mbega ko kigace kubaza ikibazo ikakubaza ati ivyo bintu uri kurakora mbega ni jewe nabigutumye, mbega ivyo bintu uri kurakora mbega uri gukora ibintu bihwanye
n'icyatumye je ndakurema, mbega Imana woyishura gute? Nashaka ahantu rero twisuzume. Bene ndata nagomba ndakubwire ngo ntihararengerana. Nimba uzi neza yuko ibintu uri kurakora, nimba uzi neza yuko ibintu uri kuriga birashaka kuba ari ibintu kanaka uri kuriga, mugabo ugasanga ivyo bintu ntibije gushigikira impamvu y'iremwa ryawe, ntibije gushigikira igituma Imana yakuremye. Nimba uri ahantu uri kurakora ibintu bidahwanye n'ivy'Imana yatumye ikurema, nagomba ndaguhanura. Sindakubwiye ngo hagarika, mugabo ndagusavye ngo wegere umuntu wubaha, wegere umuntu kumbura ufata nk'umuvyeyi, ugende kugira ngo aguhanure, agufashe kugira ngo ureke gutakaza umwanya mu bintu bidahwanye n'ivy'Imana yakuremeye. Haleluya. Iki kintu naco nyene ni ikintu duhamagariwe kugira gute? Kwisuzumako. Haleluya. Ikintu kigira gatanu tugisanga muri Yohana igice 15 ku murongo wa 16. Turasoma Yohana igice 15 ku murongo wa 16. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ni 15 ku murongo wa 16. Dusome Yohana igice 15 ku murongo wa 16. Ndasoma Yohana igice 15 umurongo wa 16. Haravuga ngo si mwebwe mwantoranije, haleluya, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa, kandi ngo ivyamwa vyanyu bigumeho, kugira ngo ico muzosaba data cose mwizina, kugira ngo ico muzosaba data cose mwizina ryanje akibahe. Haleluya. Hano nashaka tuganire ku kintu kijanye n'ivyamwa. Murabizi nimba ari ikintu abantu bataramenya Imana barindiriye ku bantu bavuga yuko basenga Imana, bavuga yuko bahaye ubuzima bwabo Yesu, bavuga yuko bavutse ubwa kabiri, ni ivyamwa uri kuragaragaza. Nagomba ndakubwire ngo amajambo abantu barayahaze, mugabo abantu barakeneye kubona ayo majambo uvuga yuko ari Imana, ayo majambo uvuga yuko wizeye. Nashaka ngo ayo majambo uyareke yambara umubiri, yigaragaze mu bintu bifadika, maze abantu nibakubona uburyo uvuga, uburyo wiyumvira, bagire gute? Babone ivyo vyamwa. Nibabona ivyo vyamwa bazovuga ati ntidukeneye yuko unatubwira ibintu vyinshi, mugabo tukuravye turabona yuko koko uva ku Mana, turabona koko yuko uri umwana w'Imana. Nagomba rero mu kurangiza kino gice canje ca kino cigwa kugira ngo ndabereke ubwoko butatu bw'ivyamwa. Ubwoko bwa mbere duhamagariwe ni ivyamwa bikwiranye no kwihana. Ni muri Matayo gice 3 ku murongo 8. Ivyamwa bikwiranye no kwihana. Matayo igice 3 ku murongo 8. Nagomba ndakwibutse yuko nimba warihanye ivyaha vyawe, abantu barakeneye kubona ivyamwa. Haleluya. Nimba warakurikiye Yesu ukamuhereza ubuzima bwawe kugira ngo aba ariwe aba umwami n'umukiza ubuzima bwawe, abantu barakeneye kubona changement ikiraba. Ntushaka kuvuga yuko uri kurakurikira Yesu hanyuma ucuguma muri za ngeso mbi za kera, ucuguma muri vya vyaha. Simvuze yuko vyose bica bihera muri mwanya, nivyo Imana iraguharira ivyaha vyawe, Imana nisura kandi kuvyibuka, ariko kugira ngo ugende urahinduka uheba za ngeso za kera, biragusaba yuko uba umuntu nkuko nabivuze usaba Imana kugira ngo aba ariyo igushoboza. Ariko abantu bararindire kubona ivyamwa bikwiranye no kwihana. Koko nimba warihanye, mbega uno munsi hari umuntu ashaka kuza agashinga intaka avuga ati uyu ndamuzi, yahora ari muri ibi nibi, mugabo yarabihevye. Haleluya. Ubwo n'ubwoko bwa mbere bw'ivyamwa. Ubwoko bugira kabiri bw'ivyamwa ni ivyamwa no kwita vya mpwemu yera. Ivyo navyo tubibona mu Bagalatiya igice 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Abagalatiya igice 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Ivyamwa vya mpwemu yera ni ivyamwa 9. Mbega uravye bijya vyamwa uko ari 9: urukundo, amahoro, umunezero, kwihangana n'ibindi. Mbega wiravye kuri bijya vyamwa uhagaze? Mbega ivyo vyamwa umuntu akuravye arashaka kubonamo?
Mbega nibihe vyamwa uno munsi biriko birakugora kugaragaza? Nagomba ngo usabe Imana igushoboze kugira ngo ivyo vyamwa uko ari 9 bitangure kugaragara mu buzima bwawe. Haleluya. Ubwoko bugira gatatu bw'ivyamwa duhamagariwe kwerekana ni ivyamwa bigaragarira mu ngeso nziza. Abikorosayi reka tuasome, Abikorosayi igice ca mbere ku murongo w'10. Abikorosayi igice ca mbere ku murongo w'10, reka tuasome. Haravuga ngo kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo umwami wacu, mumunezereza muri vyose, mwama ivyamwa mu bikorwa byiza byose, kandi mugwiza kumenya Imana. Haleluya. Haleluya. Ibi rero ni ivyamwa bigaragarira mu ngeso nziza. Bene data, iyo tufise ingeso nziza ni cama uri urerekana. Haleluya. Rero nagomba rero usure kandi urabe ibijanye n'ingeso zawe. Mbega zimeze gute? Mbega hari abantu bashaka kukwadimira, bashaka kuvuga ati nukuri tukuravye ukuntu witwara, turashaka yuko natwe udufasha. Nagomba rero mere nk'usozera kino gice canje ca mbere ca buno butumwa bwiza. Ndabutsa neza yuko turako turavugana ku bijanye no kwisuzuma. Haleluya. Turiko turaganira ku bijanye no kwisuzuma. Twaganiriye ibintu bitanu. Mbega kuri ibyo bintu bitanu ugerageje kwisuzuma ubona uhagaze hehe? Ndagomba ndabikwibutse duce dusenga. Ikintu ca mbere, mbega uri umuntu ugenda urongorwa no kwizera cyangwa se urongorwa n'ibipfa kuza byose? Ikigira kabiri twabonye, mbega ivyumviro vyawe vyubakiye kuki? Mbega ni ivyumviro vyubakiye ku Mana, vyubakiye ku ijambo ry'Imana, cyangwa se ni ivyumviro vyubakiye ku bantu, ku migenzo? Ikigira gatatu twabonye, mbega umubano wawe hagati yawe n'Imana Data na Yesu Kristo hamwe na Mpwemu Yera wifashe gute? Ikigira kane twashobe kuraba, mbega wiravye uri kukorera mu muhamagaro wawe, uri gukora ibintu bihwanye n'icatumye Imana igushira hano kuri nose? Hanyuma icanyuma twabonye ni ivyamwa tugaragaza. Twabonye ubwoko butatu bw'ivyamwa. Ubwoko bwa mbere ni ivyamwa bijanye no kwihana. Iyo wihanye hari ivyamwa bikurikira. Abantu barakene kubona yuko hari ingeso wahevye. Abantu barakene kubona yuko hari umunezero ufise. Abantu barakene kubona ukuntu uburyo bwawe bwo kwiyumvira bugenda buhinduka. Ubwoko bwa kabiri bw'ivyamwa twabonye ni ivyamwa vya Mpwemu Yera, ni 9. Mbega ivyo vyamwa ubiravye mu buzima bwawe abantu barashaka kubikubonako? Ivyamwa vya gatatu ni ivyamwa bigaragarira mu ngeso nziza. Mbega uri umunyangeso nziza? Mbega abantu no munsi barashaka kugushingira intahe yuko uri umuntu ufise ingeso nziza? Nivyo bintu rero bitanu nagomba kurangiriza hano kino gice ca mbere. Imana niya dushoboza tuzogenda tuganira ku bindi bintu twohagarara ko kugira ngo twisuzume. Reka dufate umwanya dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushime kuri uwo muntu aje kumva no majambo. Mana yisuzumye ariko ariraba. Mana yabonye yuko hari ahantu bikimugora adahagaze neza. Mana ndasenze kugira ngo ubufasha bwawe Mwami Mana bumanukire, umushoboze Mwami, umushoboze Mwami guhinduka, umushoboze Mwami Mana gusa nawe, umushoboze Mwami Mana kugenda yama ivyamwa. Urakoze Mwami wacu, turagushize hejuru, turagushimiye ko ari wowe citegerezo ciza yuko dushaka kukurabirako maze tukabona aho bitagenda neza maze tukikosora. Urakoze, turagushimiye ko watugiriye neza ukadugaburira uno mutsima w'ubugingo. Reka rero Mwami ijambo ryawe ribandanye rigwira muri twebwe, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nshima, amen. Imana ibahezagire mwese, tuzosubira.